Jena turi Gitega and umunyagitega. Bend down, turn her up, shake up your bumper, shake up your body till the niggas say yumba, shake up your bumper. The time to teach you how we dance rumba. Rumba is the sumba, rumba is the pumpa. We are on tag, let's kill them, bro. Arenze, uyu mwana aratwika. Ohise wimanukira busaza. J'espère que vous allez bien. Natwe tumeze neza, murabizi mukomeye natwe twakomeye. Nkuko bisanzwe on mic ni Lynka ishimwe, nkuko murabona behind the camera ni Madudu. So nkuko bisanzwe tuza turakora tubamenyekanisha ibintu bitandukanye bishasha donc mama mutazi peut-être canke na mama bizi gusa nyene bishasha biba biriko biraza. Turacari ku kivi nturavako. So ndi kumwe n'umu type umustar amapart n'umustar bizinya mumuzi banazi ko umustar rero aje kutubwira gishasha afise. So reka yenda abwira ugire subscribe utaragira subscribe noyenga yatagize subscribe. Tumwakire umutumire wacu umutumire wanje mubone invite umeze neza Ego barakameye ego mwitwa bande jewe kwizina ry'ubu artiste nitwa King Beat ama nom de la famille Espoir. Ok, mwamumvise ni King Beat donc ni nom de la famille ni Espoir. Ego Espoir. So usanzwe umustar donc ouais sinavuga ko ndi umustar mais niyo nzira ndiko ndagana. Okay, ngo niyenze ikaragana abwe yuko ari byinshi mama utazi gusa yabekeneye ko mubimenya donc sishobora kwicara ntabazaniye bishasha umva nk'ibi ndibaza ari benshi mushobora mukuba mutamuzi mugabe bikeneye ko mumenya. Nka Espoir King Beat nifte abatakuzi urinde uvuze ngo izina ry'artiste uri mu artiste mu ntu by'ibiki ibindi genre nibyo. Wow, utanzi cyambere na mbere yo menya ko suis un rappeur, ndi umu rappeur. Cya kabiri ndi umunyeshuri. Ikindi kintu twokunda guhuriramwo gose usanga ari mu bintu byo ku rusengero nta bindi. Donc umvise ari muri byose gusa twebwe nk'ibintu nyene usanga biri interesse ku bantu akunze bacu peut-être nawe ushobora kubisa akunzi n'abandi bazoza cha twiyenteresa ivyo bindi nta ceka tubande tuvyihoze ariko twiyenterese kuri carrière musicale naza ko ari ubwo artiste uri muri carrière musicale donc ufite ibikorwa bingahe bimeze gute? Ubu muri aka kanya turiko turavuga fise ibikorwa biri out bishika kuri 2. Okay. Gusa biri mu ma projet ni byinshi gusa ibiri out ni 2. Yeah. Imaze gusohoka donc ni 2. Ni indirimbo zibiri zose zifite ama audio n'ama video. No ya mbere ifise audio gusa. Ya kabiri ikoranye na video. Okay. Nyamba donc byose byaramaze gusohoka? No. Iyo ya kabiri tomorrow nizo batu. Navyumvise ngo agomba duha ikintu gishasha ikintu gikaze gusa je nuko narayibonye narayibonye ndimbi ryoshe ikoze neza rero none vraiment gusa hari undi muntu ntabonye arihe nawe ko nabonye mengo muri kida kintu kikaze nturumwe wenyene. Yafatiriwe gusa kuko yaramaze iminsi yarakiswe n'amagarangira nivyo byamfatiriye. Iyo yindi nayo wayisohoye ryari? Yindi nayisohoye muri août 2020. Août 2020. Beba yitwa gute nyamutari ba? Yitwa Bendova. Ivyo bikorwa byawe rero ubikeneye abisanga birihe exactement nk'ubu nyene gusa nka je ko nabonye murenze notumira vraiment ko mubwira ahantu bagende kora ibyo bintu kuko ni ibintu bitesa. Cyambere na mbere no babwira mugende kuri YouTube channel mwandike King Beat hamucushira ko Bendova kugira plus de précision bacha bayikwereka cugira subscribe hamana na like nyimba wayikunze ikindi naco no ku ma social media yiwanje Instagram Twitter n'izindi zose ni King Beat gusa muca mumbona hama muze mushira ko ama like n'ama follow. Okay. Agira na promotion. None ije ndirimbo ko nabonye imengo we ije ndirimbo vimira ryoshe we kandi irimo ibintu nyene biboneka ko atari ibintu bisanzwe ije ndirimbo kweri
kwanza yagufa atapaka wewe yafashe nk'igihe kingana gute kugira ngo wiyumvire bijya bintu canke ujya wundi mutipe kwanza kibazo tarishura ibyo byose ujya wundi nabonye mwakoranye niwe musanze mukorana n'ibindi bikorwa byose oya akora independama nanje independama gusa urumva turi muri staff imwe nyene kandi nimumeye hami wanje mba dushize inguvu hamwe igikorwa kiza giteye igomwe kurusha okay mbe kumengo ndavyibagiye gato ndirimbo yitwa Fire Fire nabonye menga irimo amaparole menshi nanye sikirundi sikifaransa mudu parole twinshi iyo ndirimbo marayifashanije kuyandika mu bwenyene ko muri babiri so sinovuga ko twayifashanyije kwandika gusa hari amaparta amwe wasanga turiko turatererana bavuga ati hindura ka shira mwaka gusa naho nyene ugiye kuraba ukungene script canke lyrics y'indirimbo verse yose yanditswe umwe nyeneyo nyene kuyiririmba okay none haje ndirimbo kweri haje atari banga kweri yabatwaye nk'ubuje mungana gute koje nabonye hari ibintu by'ifaya nyene uburyo burarenze kuko si ibintu umuntu yovuga ati je ndagiye kuvyikorana ndumwe atafisa akora aca bishika bigwa kuko nyene none musanze mikorera ku gatwe kanyu nyene n'ujya mutipe muri babiri nta management mufise no ni staff niyo staff nyene igizwe je nawe n'umu producteur n'umu director ni staff turimwo nyene urumva aca dufashanya mufashanya mwese none haje iyo muri ko murakora urumva ni basi ni nk'ibihe ni nk'izihengaruka peut-être mbi murayo muri ko murakora mu gihe muri ko murakora muri groupe vuga ati si personnel hari ingaruka mbi muhura mu gihe muri preparation y'ibyo bintu muri ko murakora kavuga ati je kino kintu kwera ni so ya ingaruka mbi ntizibura gusa nyene ni nkeya namakama make akunda kuboneka kuko muba mwashize inguvu hamwe ari ikintu usanga utoshobora gusa ujya mu partenaire wawe ugasanga aragishoboye mukaca mu complete nuko nyene nko kurijya rero byose byagenze fresh byose uko tubibona turabishimira Uwiteka kandi byagenze bon kweli nta byigeze bibakoroga mu mutwe ngurumva ngo twashusha umutwe none hajya gusa muri ndirimbo ndiko ndaraba hari ahantu umengo haje imiriro imfaya inyuma cyane hajya muri mashatse kuvuga iki kweli umva fire icyambere na mbere sikirundi ndavyumva icyambere na mbere sikirundi kandi nk'ubu hari abantu bataba batahukirwa ibintu umuntu aba ariko araririmba bakumva fire ugasanga par exemple nk'abana canke abandi bantu nyene basanzwe barayiririmba kandi bayikunze gusa ntibatahure le contexte y'ico kintu ajya amafaya rero nabonye niyo mpamvu mwaciye mwitwa fire umva n'ibintu nyene vyakanyene so guys mwamumvise ni ikintu kigoma gisohoke indirimbo nziza cyane iryoshe vraiment yitwa Fire ifite video nziza ifite beat genda fresh kandi natambika iratambika vraiment iraryoshe none bon ko nari nabatumiye mwese kwanza ubundi yagiye nkuko nabivuze usanga yagize akagorane k'amagara kuko yaramaze iminsi yakiswe n'amagara gusa ndabakeneye mwese kugira ngo mubwira peut-être abakunzi banyu cyangwa abakunzi ba Bikoga TV uko dukurikirana n'abantu benshi batandukanye ushobora gusanga none bon ikindi kibazo gisa n'icanyuma nakugandiriye tutangiye abantu bacu kuko si byiza kurandirana nta bon kubera yuko bitoko muri nk'abashasha muri kayo musicale uko iyo nani yanyu groupe yanyu yitwa groupe uko mukorana mwese nukuvuga mwatangwe ivyo bikorwa bibiri ufise washikiye mu byo bari basanze bamaze bakora canke mwese mwatanguriye hamwe mwagiye icimvira hamwe ucubona gutangura no hari abantu umva nk'ujya mu partenaire wanje ujya twakoranye ijya Fire yawe yarasanzwe akora uko yiwe yarafise ibindi bikorwa nyene yaramaze gusohora n'umuntu uze no mu producteur nawe nyene yaramaze gukora ibikorwa bitandukanye nukuvuga rero mwashize hamwe mwagize ico cyumviro cyo kuvuga ati mubasi ugende wowe washikiyemo cyangwa wasanze bafise groupe moya umva basi twarahamaganye mu ncamake hama turakiganirako
turahuza ivyumviro kandi dushira hamwe ingufu. Umwe yari independent kwiwe yikorana gusa twaje guhuza ingufu mu nyuma kuri ico gikorwa nyene dutanguye n'ibindi bikurikira. Okay, agonza ko TV mwavyumvise, ni King Beat muri Fire, ni ibintu bitesa. So rero reka tumubaze ababwire peut-être nk'ica yifuza cabona yoshikiriza ku mutima wiwe, peut-être guzokwekana na benshi n'abajejwe nyene ibintu nyene nk'ivyo no kuri mbavare ntavyo nzi ngene biza. Okay. Peut-être ugasanga ari nk'ubufasha canke ari ushaka gusaba since cyambere na mbere ndababwira abantu turi Gitega ndi umunyagitega. Cyambere na mbere mbanza gukangura abanyagitega. Yego. Abanyagitega umuziki wawe uriko uraraba umengo urasinziriye kandi ariyo yitwa Capitale du Burundi. Namwe nimwe mukuriye kuvyura. Ya twe turavyura gusa abartiste barabaha ata abafanzi bariho abartiste n'ubusa. Okay. It's okay. Shuraba rero Chore mubwira abafanzi b'umuziki ndundi b'umuziki w'Igitega nimwijukira ama social medias. Muze muragenda YouTube kuko nk'ubu umusani canke umuririmbyi aja akarihisha 5000 ari upcoming urumva ari mushasha muri game ntayo mwomuha. Ibyo murabizi. Gusa ico abasaba genda mugure mufate ama unite mugure ama MB muje YouTube mushire kiyo view gusa naga partage na subscribe. Ivyo birakwiye, ibindi navyo bizoza mu nyuma kuko zijya website twasanze ziri harizo zikuza umu artist. Rero muri ako kanya twebwe tudashoboye kwikuza biciye kuri social medias, nico gituma umuziki wacu hotera usubira inyuma aho gutera uje imbere. Ikindi naco nobwira abafans bakunda umuziki ndundi kandi apana byo kuvuga ngo bakunde ngo bajye dusanzwe tuzi barakuze foko bakuza nabandi bakaza barabakuhaja. Mwumvise icyo basavye n'ukwakuhaja kuza murakuhaja abanyene baba bariko baravuka ko n'abaje bakuze babanje kuba abana barakura bagera ku ntambwe babagezeko. Donc rero ko abasabye kugira ngo muze murafollowinga muze murabita mubankuhaja mureka ko muri kumwe nabo bana kuca mushaka kukwikirana baje abandi bakuze foko kuza abandi komsa ibintu bikagenda neza. Aragusavye ati munje mu ma social media yabo mu following mugira ama subscribers yanyu barayakeneye komsa nabo bacobora kugira aho bashaka uko uyu ni yatera imbere azoteza imbere n'uwundi avyire n'uwundi komsa ibintu bigenda fresh. So nibikoko TV turabereka byinshi bitandukanye mu mutazi peut-être kandi babikenewe ko mumenya kugira ngo tuze turavyurana pole komsa numvyura njewe nane nzovyura uwundi aje bavutse komsa ibintu bikagenda fresh. So reka ndagushimira rero cyane ugira nico ubwiye abafanzi bawe peut-être n'abafanzi ba Bikogwa TV gira ico babwiye nko gusezera. Icyo babwira ni wait and see. Kandi muri si rero ndabwiye kuja kuri YouTube ejo hazoba ni Adizer. Ejo jeudi Adizer hazoba hari igisasu. Reka ragenda duhaye agapela kugira ngo tuzogiye tuvuga ati ibintu foko tugenda twavyumvise tugire ko shamutsaza. Tonight muri club no kuwasha fire ibibazo vyo no munsi we don't care ikinyobwa n'amabia nta kugotwa muri club we are no fear. Yeah, it's okay. Nta kugotwa. Yeah. Muri club n'amabia. Man gusa kweli muzokomeze gukora kujya kwa agenda bankohaje murashoboye sana. Bend down, turn her up, shake up your bumper, shake up your body till the niggas say yumba, shake up your bumper, shake up your wumba, your body na fire, every guy say boomba. Bend down, bend over, turn her up, Zumba. Today's the party, we can turn it up, Yumba. Up to the music, we gon' fill it up, Zumba. Give me the time to teach you how we dance rumba. Rumba is the Zumba, rumba is the pumpa. Realize the pumpa, music they full up, music they move up. Bring us to be that, your body na kill up. Bring us to be high, pull up. Yo umvise track yanje uguma ubuja. Tuvajitiji paka tugashikana ibuja. Mama sitala kawaida kunywa nk'isoja. When the game is over nije seruka nka soja. Twag,
The bamba shake it, one apple west, can feel the test, music the blessed, we are the best. You know how we do it in the nightclub dances, strata. Yeah. Move. The King Beat Rapper Gang. Yeah. The King Beat Rapper Gang, known as the founders one. Mon partenaire official, Walentro, the producer, X, Asset, the image. We are on tag. Let's kill them, bro. Ararenze uyu mwana aratwika uhise wimanukira busaza Thanks. mwayibonye tukana ibintu bikomeye ibintu byiza cyane injira muri social media yabo urabiyo yenda baze gushirako hameja 10h tu verras kindi gishasha comme ça muze muramugira ama partage muyigira partage kugira ngo twese tubibone ibintu bikomeze kugenda fresh reka ndagushimira rero cyane nongera ndagushimira cyane nongera ko plus ndakwankuhaja courage kandi tuzobashigikira turabona kai byose ni pole pole muzokwihebure fo gukora kwana inguvu kamusini kagenda fresh ndagushimiye cyane nawe ukomeza gutwikirana buri munsi buri segonda buri saha nongera ndakubwira utarengana sha utagize subscribe kugira ngo ibintu bikomeze gukushikira fresh hama n'ama partage yanyu turakeneye ama commentaire yanyu kugira ngo tubwire si ari bishasha si ari cyo bushaka tugufasha ari inyunganizi byose tuba tubikeneye ni partage like share na comment turakunda cyane ciao